mu bisanzwe nayo isanzwe nkunda ibintu by'amafilme nyene hama kubera kenshi ngize nka filme film y'akantu kenshi sinaba nkunda yuko umuntu abibona hama aca bijuja donc je naca mvuga ati okay je nzokwigirira ibintu hama je ndavyedite jewe nyene kubera Nimbuja TV tukaba turose abandi bantu bakomeye cyane bagize ikintu baronka muri iyi Festicab tukatuganire nabo batubwire gute numukobwa dasanzwe numukobwa afise impano zidasanzwe numukobwa afise impano mutaye mumenyereye ibintu bamwenye muri filime bikora abahungu uyu munsi twarose umukobwa nawe abishoboye tukatugira tuganire nawe atubwira ncire barose award ari kintu barose kandi cyavuye mu bikorwa yakoze mere ku mukobwa niko bavuga ego ni bon ego ni sawa turabaramukije ego nanje ndabaramukije umugoroba mwiza canke ijoro ryiza sinzi ngira byose biravugika ego nta kibazo akazina kahe Stephie Stephie ukora iki muri filime ngira montage muri yatsinze yabaye meilleur ku metrage nagize montage yayo ego nkuko mwavyumvise nabwo ati numukobwa afise imana idasanzwe ibintu bamumenye muri filime bikora abahungu uyu mukobwa yaravuze ati no je naje kweringira nkure bige bahungu bakora kandi shano kubasumbya pourquoi pas ibintu bishoboka tuganire kandi umusore afise ikintu gikomeye cyane Lionnel ndabaramukije cyane Mwiriwe neza ndakubwiye ati felicitation kwanza murakoze cyane boss yego shaka ubwira abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi ba Bujaje TV award mwarose ni yiki filime yari yitwa gute filime yari muri kategori yahe ni award ya muvuge cyane Lionnel award ya meilleur court métrage catégorie nationale ni kuvuga yuko ni film mugabo siziga dusanzwe tuzi zimara isaha canke ni du filme duto tumara nka minota 5 canke 10 ngani turenza 15 kenshi ni film yavuga ku buzima bw'umwana w'imfuvyi nivyo Lionnel muje muri competition mwari mufite ikizere cyuko iyi award muzoyironka cye mwavuga ati je ngiye gupima amahirwe yanje oya nukuri ndana nabivuze kora je naje kuraba festival naje kuraba ama film iyo film twayikoresheje telefone kandi telefone yari igwaye cyane telefone yaguma yizimya ukabona turafasha akantu keza mugabo kubera igwaye battery cyangwa igwaye ukazona irizimije uravyumva ugasanga twayoblije guma dusubiramo nuvuga rero nari niteze je naravye ama image y'abandi nkabona sa neza nkavuga ati bon twege ni muyindi mugabo sibi wavuze twa Stephie Stephie nk'umukobwa editor byagenze gute uvuge ati je n'ukuri akazi ka editing no gakora muri filime nk'umukobwa niyemera mu bisanzwe nayo isanzwe nkunda ibintu by'amafilme nyene hama kubera kenshi ngize nka filme film y'akantu kenshi sinaba nkunda yuko umuntu abibona hama aca bijuja donc je naca mvuga ati okay je nzokwigirira ibintu hama je ndavyedite jewe nyene kubera nta wundi muntu azoba ari karavuga nti wagize nabi iki niki numva je nashaka kubikora uko ndavyumva yego nico gituma naciye mvuga nti reka ndavyikorera jewe kandi nibisanzwe ivyo abahungu bakora na je ndibaza ko nobikora byose yego nivyo Stephie asanzwe yubatse oyaha Stephie byagenze gute kugira aka kazi ka filme ukinjire mu canke ni vision ufise muri filme pardon uvuze ni yahe ntumbero ufise muri filme ya vision yawe muri filme ni yahe gurealiza ama film meza afise qualité nziza aryoshe kuraba vraiment nta bindi aryoshe kuraba filime wakoze yejeje kuronka award muri Festicab uriyumvira yuko mu gihe filime utwara mu zindi festival international yoronka award canke ugiye kuzobigerageza ego iyi filime yabaye réalisée na Lionnel ndibaza vraiment nashaka gutsinda cyane gose kuko uyitanguye uratwagwa usanga wamaze kwinjira muri histoire nyene ugatwagwa nico gituma nibaza ko yotsinda ego muntunge gato kandi na untunge gato mburanye nibage kukubwira yuko uri umukobwa mwiza kandi uberewe murakoze cyane
akajambo kamwe ku bakunzi ba filime ndundi n'abakunzi basanzwe bakurikirana ibikorwa by'ama lelesi mu Burundi n'abakunzi basanzwe bakurikirana TV online yanyu Buja Today TV. Sinatawe ikibazo akajambo kamwe ku bakunzi ba filime ndundi. Okay. Bazita gute? Okay. Shaka muzoze muradushigikira muraba ama réalisation yacu ama produit yacu yo mu Burundi kugira dushobore gutera imbere natwe tuze turi ameliorer kuko abantu bataziravye ntituzomenya ngo dukwiye gukora hana ifo ko muziraba hama mukaza mura commenta kugira dushobore kumenya aho twiyameliorer niho rero zizohava ziba nziza nka zirya zindi bahora babona zo mu bindi bihugu. Yego Stephie tubashimire cyane zira yuko n'ikindi gihe twabakeneye dusubire tuganire mutubwire ku bikorwa vya filime ndundi aho mugejeje ubuhinga bwo gukora filime cyangwa mugejeje gukora nizire yuko muzoduha kanya tuganire. Yego nta kibazo tuzobaha ku kanya. Yego murakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane. Hama mu kande subscribe okay. Bakunzi ba Buja TV tubashimiye cyane aho muri naho muherereye tubabwira ati mugira mwubawe nko mubibona turi muri EF mu kigo ndangamico cy'abafaransa aho bariko berekana amafilme yabaye ya mbere muri Festicab tukaba tubashimira cyane tukaba tuvuga ati Imana ibahezagire mugira mwubawe mwakoze kudukurikirana ukabushaka amakuru bakinyamare sala update amakuru atandukanye ni Buja TV kandi ko subscribe bikora ubunyene kugira uronka amakuru meza amakuru asukuye mwari kumwe na Simon Pro bandi kama twari kumwe ni Nyama comedian mu cameraman wanje nemera cyayikosa abikora neza abaha image ameze neza nko mubibona nkaba ndababwiye ati mugira mwubahwe Imana ibarinde.